Umugumyabanga w'ukuri ni umugumyabanga afise umutima w'ubuntu, afise urukundo, akunda abandi. Umugumyabanga aryana n'abavukanye nabo babana, uwo ntaba ari umugumyabanga, uwo ntitwe ntitumwemera. Nagira ndabasabe mupfumbatire ubwo bumwe, ubwo rukundo, uwo mutima w'ubuntu. Hariho ivyo maze imisi nshimikirako, ingendo, intumbero nshasha twihaye muri uwo mwaka muri CNDD-FDD, ni intumbero yuko twese duharira uwo mwaka kurwanya ubukene. Umugumyabanga wese ahari nagende avyandike ku mutima, avyandike no kibambazi c'inzu yiwe, yandike ati 2017 uwo mwaka ndawuhariye kurwanya ubukene. Ace yigira inama ico agiye gukora wenyene, ntavuge ngo tuwuhariye kurwanya ubukene. Umwe wese yiyumvira ico agiye gukora. Ntituze tumara uwo mwaka tukira abavumvyi, tukira abazerinze, tukira abasega. Ntidushobora gusega dufise ubwenge, dufise amaboko, dufise ingufu, dufise isimera. Umwe wese niyumvire ku mutima iwe ico yokora gituma yisahiriza mu rugo iwe. Umwe wese abishire ku mutima. Ico gihe rero umwaka wa 2017 uheze, tuzoheza tuje hamwe turabe ko yasemo twayihejeje yo gutangura iterambere mu gihugu cyacu. Dusanze rero twayihejeje, duce dusonga mbere. CNDD-FDD songa mbere, CNDD-FDD komera, ramba. Uwo mwaka ndawuhariye kurwanya ubukene. Umugumyabanga wese avyandike, kuko abagumyabanga barerekaje ko bashikiye umugambwe CNDD-FDD. Umugambwe CNDD-FDD nawo nta yindi ntumbero ifise atari neza y'abene gihugu bose, abagumyabanga n'abatari abagumyabanga. Rero twe dufati ya mbere ibinebwe bitubonere kwa kamaro, kwa karorero, babone yuko CNDD-FDD atara karimi ari ku kivi. Izi mboneza zanyu bize, bakora ubuzi bwa leta, bacuruza, niba baje imbere bonyene babereke ko iterambere rishoboka. Abo twari kwe ibikorwa rusange nabivuze, ngira ngo mwese mwabonye ko iterambere rishoboka. Sinze numve mu mwaka uza hariho umugumyabanga ashobora kuvuga ati jewe nagiye kuvuza umwana abanyaka 10,000 none nabuze aho ndabikura. Nababwiye aho biva. Umutahe turawufise ni twebwe nyene, hanyuma hasigaye rero ko uwo mutahe tuwucuruze utugirira akamaro. Umwe wese araba akantu ategerezwa gukora. Urapfa umuvuga uti jewe ntera amayogi 10 y'inzuzi nzoshora imyungu. None ivyo biragoye gayemwe, bagumyabanga bakenyera rugamba. Biragoye ko umuntu agira iyo gigi y'inzuzi. Biragoye ko umuntu avoma ibidimwe yo kuvomera iyo y'inzuzi.
erega hajya ubukene ni ingwara utayivuje ntukira. Ubu rero tuyivuze kandi yo nagira ndababwire ubutunzi ni ngendanwa turabiyoberwa gusa kuba bacu umugani ngo urondera umuhoro uri mu kwaha. Ubu rero ndasavye imboneza abize ubuhinga bwinshi begera bene igihugu babigisha ingene biteza imbere batiriwe barazerinze. Nababwiye ko umutahe tuwufise harageze ko tuwukoresha. Nico ituma rero ijambo ry'uno munsi nta handi rishimikiye. Imboneza zanyu tugirana inama ndabereke ingene tuzotera imbere, kuko tutemeye kuva hasi tukazoguma twicaye ntituzotera imbere. Ubukene subwome turashobora kubuvamwo mu gihe dufashe ingingo, ariko rero ntituzoshobora gutera imbere hakiri abantu bakundira igara, hakiri abantu bonona amagara yabo bariko banywa za rutuku na za kanyanga. Aho Mwaro muradavyumva hariho inzoga ngo munywa ziyayura umutwe, zijya muzishinze ivyo turiko turavuga ntituzobivamwo. Abemeye kuguma mu bukene baragenda bica umubiri wabo, abemeye kubuvamwo nabo tubungabunge umubiri wacu hanyuma dukore ibikorwa by'iterambere. Abagumyabanga rero n'abakenyera rugamba imbonerakure ndabasavye nshimitse ntidusubire kubona n'umwe ari kwirigara. Nitubona abagabo birirwa basamirira isazi ku menyo bicaye imbere y'ububare, ntidusubire kubona imbonerakure yicaye. Tuje kuri urwo rugamba, umwasi yitwa ubukene dutegereza kumugwanya kandi tumutsinde. Tuje kuri urwo rugamba n'ingamba zari zigoye twazinesheje. Mwarabonye ingene hariho abashaka guta Burundi mu manga, mugatwara byase turava hasi twese. Ubu rero tuvuye ku bukene nabwo bugomba kuduta mu manga, tuve hasi tubugwanye kandi turabishoboye. Ndabasavye rero nk'abagumyabanga abarimwe muba akarorero.